ukira nyene vyoshika ugasanga kumbure indirimbo yawe isho gusubirwamwo mu ndimi nka zitandatu wewe uraheze ukibaza yuko mbega inyungu kuri wewe biyahe? Inyungu kuri jewe nuko sije ndavyikorera ibintu byose biriko biraba ni kubw'icubahiro c'Imana. Nimba hari abantu bazoba bariko bavuga urundi rurimi mugabo ariko bavuga ko bakunda ijambo ry'Imana, Imana ibifise nk'inyungu kuko Imana yashizeho moye yonyene yo kuganira natwe biciye mu ijambo ryayo. Nimba hariho umuntu umwe canke babiri bazoba bariko barakunda ijambo ry'Imana bakagiranira ubucuti n'Imana biciye muri iyo ndirimbo, numva ariyo goal yanje, numva ariyo nyungu yanje, numva ari byo vyirato vyanje kuko nzoba ndiko ndaparticipa mu kwagura ubwami bw'Imana. Aimable twako turahayaga gatuje indirimbo ijambo beriki kumva ko wohitamo Banga mugihe tuzi yuko harande barimvye batandukanye haba ngaha mu ntara ya Monge kumbe ni Bujumbura. Ariko twaragiye hamwe turaraba turiyumvira nanjye ubwanje ndiyumvira mu kwiyumvira daraba none mu nkunde ndabaramutse mwese muhandukurikirana muratandukanye ku mpande zine z'isi birashobora gusanga aho uri ni mwijoro reka nkwifurize kumbure ijoro gize cyo mugora mwiza ku bari mu Burundi ndizera yuko ari ku murango namwe nifurize umutaga mwiza cyane yuko abitemeze neza nabo ndabwire yuko Imana iracariho kandi kumeze kuyizera bezogera neza cyane gose. Rero muri kino kiganiro turi kumwe na NDIHO Gospel TV, turi kumwe kandi na Nord Person TV ndetse reka mvuge ati All Gospel Jonas Network. Urumva ko nama televiziyo abiri cyangwa arenga ari hamwe Imana yashobora kuja hamwe kugira kumbure akomeze kubandanya yabamaza ubutumwa koresha hashoboka. Rero nimba ari gambe dukurikiranye ntakenda gusaba ni ukora bya bindi nyene ni sabone cyangwa subscribe to ndetse na follow ifayina ko dukurikirana kuri aba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube. Ntambavu yaho ndagusaba kino kiganiro atanzi gusizemwo uze kugisangiza abandi kuko ivyo tugiye kuyaga n'ibintu ngira akamaro. Rero ego hamareka kumbure ndi kumwe n'abatumire cyangwa reka mvuge ndi kumwe n'abashitsi cyangwa bagenzanje ngaha ni umwe kumbure dushobora twahuriye mu ntara Rumonge kuva Bujumbura gushika mu Rumonge nk'umujournaliste ngiye mu gikorwa civuga butumwa nagiye kwahurira kumbure n'uwundi mukozi w'Imana novuga yuko mwamenye cyane cyangwe kumbe novuga yuko amaze guhezaga imitima yabeshi biciye mu gikorwa akora cyo guhimbaza no gutazira Imana. Nawe se wundi ni Banga. Ushobora guca bibaza ati mbega uwo nawe mu ntara Rumonge ari mu biki, ariko nta gitangaje kirimo kuko bavuze tega dukwire kwisi yose twamabaza utumwa bwiza nawe nico Imana yamushiriyeho. Banga ari muzi mu ndimbo zitandukanye sinibwiye kuzikubaza ndazi yuko uzinyisha nimba tazuzi uconeka ngaho muri commentaire kugira ndakubwira ati ucumbwira n'impamvu utashoboye kuzimenyana cyane yuko indimo zose sanze zihezagira abantu benshi cyane gose. Reka kumbura manze ndamwakira ndakwakeye cyane. Wakoze cyane. Igihe kinini tudaherukana. Yego. Wahora he? Mu Burundi. Ketse ko Bujumbura yagutse. Yego. Ibikorwa bigenda neza ariko. Bigenda neza cyane ndashima. Eko n'amagara ameze neza. Yego. Mu Rumonge habonye gute? Mu Rumonge hararyoshe, hasa neza. Abantu baho mu bakirana neza. Narahakunze nyene. Yego. Ariko ni ryari ryambere uje? Ryari ryambere kwera. Ryari ryambere. Ego natamvuga kare Banga ariko kumbure ni byiza yuko hari benshi bakadukirana eka manda gwakanya gatwanze waramutse mbeko twinjira neza mu kiyago curo muzi. Ndabaramukije mwese nko babivuze nitwa Banga. Ndi umukristo muranira mu ishengero ryitwa CLM. Umuririmbyi kandi n'umwanditsi w'indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana. Ego ngira mwamaze kubona kare Banga nibaza yuko ufise akaza kana kari wacandika muri commentaire kugira ziko hafize kumubaza hambavu yaho turi kandi ndeka mvuge n'umusango kuko si umushitsi mu ntara Rumonge Banga n'umushitsi mu ntara Rumonge je ndi umushitsi ariko ngati ko n'umusango ashobora kutwakira kumbure maze kumenya impamvu turi ngaha nawe se wundi ni Aimable worship canke Aimable B ngira ngo abantu mu ntara Rumonge mucamo mubona neza ko muhabaye benshi muri kugira muri kwika mico kiganiro ndetse mupataje kugira kumbure umunyamari wanyu message ye gutangire kure Aimable ndakwakeye cyane. Murakoze cyane. Meze neza.
sawa cyane. Ego ndabona yuko kumbura uguwe neza. Ego kumbura havuye abanyarumonge bashaka kuba bakuzi kumbura dufise abandi bari gukina bari ku mpande zine z'isi reka rero kumbura ubanze baramutse. Baramukije mu izina rya Kristo. Amazina yitwa Aimable nk'uko babivuze asenke. Aba muri ntara ya Rumonge asanzwe nanje nakijisho. Ego ni Aimable nk'uko bavyumvise niwe yashoboye kutwakira niwe yashoboye kwakira umuririmbyi Banga ndetse natwe aratwakira nka televiziyo no President TV cyangwa NDIHO Gospel TV aho twari tuje mu gikorwa kidasanzwe benshi marabonye mafisha atandukanye ni igikorwa cya concert yo gushira indirimbo ziwe ku mugaragaro album yise mbega ubuntu ni album igizwe n'indirimbo zitandatu kumbe taza kwigarukako kugira tumenye mbega album imeze gute ariko hambavu yaho umurara ko na Banga yari muri kino kibanza kugira ashobore kuza kumushigikira. Mbega nka Aimable mbere yuko wita ubutumire bwiwe mwataye kumenya ryari? Bon, Aimable twahujwe n'umugenzi yitwa David arongoye umugwi witwa Worship Again. Nibaza ko ariwe yaduhuje ubwa mbere kuko Aimable nitwari tuzinanye arambwira igikorwa Aimable afise hanyuma ndumva ko ari ciza hanyuma numva nuhaba nyene. Yego. Aimable mbere yuko Banga umuzanira ubutumire we watakumenya ryari umenye gute? Namumenye ku ndirimbo ijambo akisora ijambo kuko ino yashitseyo yadohezaga navuga ko ashoboye natanga nuko tuzinanye nyene ngabone na muziko ari umukozi w'Imana ntanamubona ariko arahimbaza amayikwiza atandukanye. Ego uravuze ko atakumenya ku ndirimbo ijambo yamaze gushikino nuvuga indirimbo mu camake yaramutanze gushika indirimbo igishi ukiyumva cyangwa aho ugenda yumva nkino bayakiye gute? Irikirafasha imitima yarafashije imitima y'abantu biracafasha bavuga ngo ni message yari mu buzima ikirafasha abantu bayakiriye neza cyane. Nk'ijya ndirimbo ijambo uko yumviriza kuri we nka Aimable ivuze iki? Kiragaragaza ukuntu ijambo ryoshe ijambo ry'Imana ko ibintu byose byubakiye mu ijambo ko nuko biri tubwira ngo Imana yaravuga ijambo bavuga ko byose byubakiye mu ijambo cyarufata natwe cyo kintu natwe cyatumye kitubeshaho ari ijambo Imana yavuze cyangwa ijambo Imana ivuga ku buzima bwacu gatuma tubaho rero mpamvu twayakiriye. Banga harakantu Aimable yavuze yuko bataye kumenyera ku ndirimbo ijambo ntihenze kubera ko ari gukirana iyo ndirimbo barayizi cyane gose yuko yafashije benshi. Mbega wewe iyo message cyangwa ico kintu wamaze kumva yuko indirimbo ijambo yagutanze no mu rumonge mbere ko uhashika? Nibaza yuko nubwo ntari maze kuvyiyumvirako narabibonye ejo kuko abantu bose bihenze bakavuga Banga bacu baririmba nkumva yuko sinayibigishije sinafashe umango ndayibigishe sigwa uko barayimenye kandi byaranjoheye cyane kuko nca nibuka nkiyandika turavye ibirometero byuma bihari hagati y'Ingozi uravye nko kuri carte kuva Ingozi gushika ngaha mu Rumonge ukumva ikintu waririmbye ukiri hariya canke wanditse ukiri hariya kumva carashitse ino urumva ko ari ubushobozi bw'Imana vama je byaranjoheye nuko nyene ndiragake mu buzima ngira nariko usanga wakorera amosozi. Hambavuye ko byakuryoheye mu gikorwa uri kurakora wewe bihereze kaguhiya ni kihe gicapo bishaka kuguha? Bimpa inguvu kandi bigatuma nizera cyane. Burya hari igihe umuntu agera ahantu kumva umengo woba découragé woba ndazi muga hari ikindi kintu ushobora kubona kigagusubizamo inkomezi ukavuga ati Imana yakoze ibi irashobora no gukora n'ibindi. Rero ndizera yuko hari izindi nguvu bimpa iyo mbonye abantu bakunda indirimbo yanje. Mu nteguro yo ndirimbo dusubiye kure
gato warigera wibaza yuko ishobora kuzozana ikintu nk'ico? Ego cyane ni ikibazo abantu benshi bakunda kumbaza bakunda kumbaza ngo bijya bintu byabaye ske byagenze gute. Jewe ndi umuntu yizera ivyo ndabizi kweri ndizera gose kandi ndizera yuko ijambo itaragera ahantu jewe nashaka. Nimba hari indirimbo bashobora guhindura canke sinzi ko murabona uturerero, hari indirimbo nyinshi usanga barahinduye mu ndimi presque nka zose nyinshi cyane basi ukumva indirimbo yarageze mu bihugu bitandukanye. Indirimbo yanje rero iracari ngaha mu Burundi, iracari mu bihugu biki, donc birashoboka ko izonarenga no ngaha igakwira misi yose bakanayitraduiza mu ndimi zose. Imana ishoboye gukora ibirengeye cyane nibyo twiyumvira n'ibyo dusaba. Rero ndavyizera yuko biracashoboka, naravyizera yuko Imana nimba yamaye iyi message izoyishitsa no ku bantu benshi bashoboka barengeye nabo je no kwibaza. Ukira nyene vyoshika ugasanga kumbure indirimbo yawe isho gusubirwamwo mu ndimi nka zitandatu, wewe uraheze ukibaza yuko mbega inyungu kuri wewe biyahe? Inyungu kuri jewe nuko sije ndavyikorera, ibintu byose biriko biraba ni kubw'icubahiro c'Imana. Nimba hari abantu bazoba bariko bavuga urundi rurimi mugabo ariko bavuga ko bakunda ijambo ry'Imana, Imana ibifise nk'inyungu kuko Imana yashizeho moye yonyene yo kuganira natwe biciye mu ijambo ryayo. Nimba hariho umuntu umwe canke babiri bazoba bariko barakunda ijambo ry'Imana bakagiranira ubucuti n'Imana biciye muri iyo ndirimbo, numva ariyo goal yanje, numva ariyo nyungu yanje, numva ari byo vyirato vyanje kuko nzoba ndiko ndaparticipa mu kwagura ubwami bw'Imana. Aimable, twako turahayaga gatuje indirimbo ijambo yashoye kumvure mbe kumutumira washoye kumva ubwa mbere, mbega kubera iki kumva ko wohitamo Banga mugihe tuzi yuko harande barimvye batandukanye haba ngaha mu ntara ya Rumonge kumbe ni Bujumbura? Mu bisanzwe nuko turafise abaririmbyi baririmba neza mu Burundi, bandika neza, babikora neza, ariko twaragiye hamwe turaraba turiyumvira, nanje ubwanje ndiyumvira, mu kwiyumvira daraba none intara yacu ikunze kuba ifashwa n'indirimbo zimeze gute, kuko umuntu irakina ko umuserevi kinakunda, niyo mpamvu naciye usanga indirimbo ijambo benshi bayikunda, ndavuga ngo reka turondere umukozi w'Imana aze kudusereva iyo ndirimbo, nuko vyagenze. Kuri wewe, kuri Banga, kubera ko badukurikirana ndugure twamugina, ni Banga ashaka kuvuga yuko ushaka kumutumira ntashoboye kuza muri evenema, ndugure twamugina iyo bishika bikagenda uko nyene, simvuze ngo bitewe ashaka gusaba bitewe n'impamvu ko arafite ibindi bikosha gukora cyo gasanga arafatiwe ntari hafi, iyo bishika ubwo butumire ntibikunde yuko ashaka kuza muri ico kibanza muko ashaka kuza muri concert yawe, mbega ubuntu ubwa mbere nuko nzi ko ari umukozi w'Imana kandi ataciriwe kwirengagiza bitewe nuko ku makuru yiwe cyangwa ubuzima bwiwe nari kumva ko bwa mbere yari kumenyesha ati impamvu niyi ifadika timeze ukuntu kuko turabizi uko birashoboka kubaho, iwanje nari kubifata ko kwanza ndari kuvyishaka ko kwandika iwanje iyo ari jewe yavere kugenda gute, ndazi nawe nivyo ari kumugwa neza mu gihe abaye ikindi kintu kitandukanye cyo tumye ataba kandi yari yavyemeye. Iwanje kiretse ko public yari byari kugorana, ariko twari kubibamenyesha tukabibashiramo ko birabaho. Ego Eden Davi arabikoze kumbure yarabahuje hama murayatse, kiretse ko Davi yashe kubahuza ikintu cagupushije kumva yuko woza gushikira Aimable ugafata urugendo utari uto kuva Bujumbura kuza mu ntara Rumonge? Icambere novuga nuko apa Aimable ngaha aya mu Rumonge ndizera yuko hari abantu benshi bakunda indirimbo yanje batari bwambone,
kandi ni nkuko naje wenda ndafise abantu nkunda ndafise abaririmbyi nkunda mvuga ati baje aha hantu nogendayo kugira ngo ndababone kandi ico nizera nuko hari umuntu ashobora kuza aje kuraba Eden Banga hanyuma akahurira n'Imana. Ndamaze guhura n'abantu nejo barashingiye intahe abantu bari baje kundaba muga bakumva ijambo ry'Imana ubuzima bwabo bugahinduka. Rero nari numva sindabikoreye Aimable wenyene ariko ndabikoreye n'umuntu wese azoza muri kijya gikorana. Ariko kandi turaba Kristo kandi twese turabaririmbyi nanje vyonjohera mbonye umuririmbyi wundi aje kunshigikira nagize igikorwa. Narumva yuko Aimable nawe n'uwundi muririmbyi mugenzanje numva ko kuhaba ari gufashanya kugira ngo twese dushoboye gukorera hamwe dushoboye gukorabora kandi Aimable n'umuntu adasanzwe. Abantu mutamuzi muri Bujumbura nukuri muzomutumire mu ma-evenement yanyu murabe. Ego ni umukozi w'Imana kandi afite indirimbo ziryoshe gose ziryoshe cyane bimwe byo kwigirisha ngo amajambo ya ni indirimbo ziryoshe nukuri muzomutumire ashiki Bujumbura abakorera kuko vraiment arafise message ikwiye. Ego nk'umuntu novuga yuko umaze kumana umwanya utari muto kumbure hari byinshi ushobora usanga wamubonye ko ibintu bibiri ushobora kuvuga ati nukuri ibisi Banga simyotinya kubivuga ntari mbabazi ushobora kubisabira n'ivya Mana yanje mvuga kimwe conyene kirahagije kandi nawe mwese murakibona Aimable n'umuntu aciye bugufi kandi atekereza uvuze aciye bugufi cyangwa kari mugufi apana uca bugufi nashatse kuvuga humility afise ari humble urumva ari daze afise ibintu byinshi mugabo aritekerereje yivugira amajambo make muga niya muri ko muravugana canke ubonye ari ka ministering urabona ko ari umuntu ari deep ari umuntu asenga ari umuntu ubona twese turakijijwe kandi dufite esprit ya discernement. Bashobora kuba umuntu arafise ubuzima vraiment buri beyond butuko turabona araciye bugufi aratekereza nico kintu ca mbere vraiment namubonye ko kandi ngira n'abandi bose abantu bose twahuye nga nico bamuziko aratekereje avuga amajambo make mugabo ari deep afasha abantu benshi. Namvise aka histoire kiwe sinogenda ntakavuze basha bivuga byose ngo kwishure bagira ubutumwa kugeza naho ngo bamuherekeza abanyeshure bose ngo bagatahana. Urumva aragira ibintu ku buryo bw'uko baryoherwa bagatinda bakanamuherekeza kugira ngo babwira kugira bagume bumva ivyo bintu bisigura ko arafise influence arafise ndazi ubwo buzima buri muri we arabuspreading arabutanga. Umuntu mwiza cyane usanga ni kwiyorobereka ariko Aimable uratekereje aba novuga cyangwa gwambere kirete nabeko cera ngiye twavuga nkuko nyine kuko niko numva jemeze ko nyine sinzi ko yakanatsinda ngo nta muntu yibona usaba amababikubwire naho undi muntu yamabikubwire bamaze kubibwira umva ko na Eden abigushingiye intahe imbere y'amakamera kumbura imbere y'isinzi yose. Ego Aimable amaze bagurutsa Eden Banga arashitse mu kibanza evenement mirabaye wewe eske uko wari umwiteze cankwe nico yarazanye muri we niko wabibonye cankwe hari ibindi bintu biri extraordinary? Uko nari namwiteze ahubwo nasanze byongerekanye ubwa mbere kwanza yariteka kumubona muri Rumonge wanje ari ikintu kidasanzwe si ukwigirisha ariko umuntu bavuga ngo kubera ari kamera mugabo ndiko ndabivuga ko ndiko ndavyumva mu mutima kuri jewe yari ikintu kidasanzwe ko yadukoreye nako birengeye ko nari navyiteze nafise igicapo ko shobora kuba ndiyumvira byo shobora kuba bimeze uko ariko nabonye ko nyine Imana yaturungikiye umukozi w'Imana. Ego harya uri umufani wiwe canke uri umukunzi wiwe? Umukunzi wiwe. Umukunzi wiwe kwe gute umufani wiwe?
noba umufani wiwe umufana bisigura iki mukunzi nawe tubwire wewe bisigurire ubundi kiraza ko umujurista mubaza amana yagurisha n'ikindi ibyo yego uri umukunzi we cyangwa uri umufana wiwe ikiza cyane mu mutwe mba yicaye kidudubiza ku mutima nuko tuzi ko bari muri Kristo ni babo avuga ko tura kimwe Yesu yavuze ngo mbere ko aduga ati ndabasigiye cyagize kiruta ibindi byose mukundane nkuko nabakunze uko nyigishijwe nukunzi ko ukijijwe yake Yesu mu mawe umukiza umukunzi wanjye ego Eden kuri wewe umukunzi avuze iki umufana avuze iki kuri atatu tuvyumva ivuga nibaza yuko umufana nyene araho aragukunda sinzi kubitandukanya muri gihe wazimye arakuvako ego nibaza yuko agukunda kubera iyo ufise mu mwanya ufise agukundira ico gikorwa utasohoye indirimbo ntamenya n'amakuru yawe mugu umukunzi wawe umuntu agukunda vya vrai n'igihe ijwi ryawe wogira ikibazo amakorde vocal agacika iyo guma gukunda uguma nyene uri favorite person nje nibaza kangaruka gatoya imbere ko nja kuri mbega ubuntu kosa then umaze imisi duha ibikorwa bitandukanye mu gikorwa barimo ejo washoboye kuririmba imwe mu ndirimbo zawe ijambo n'indi ndirimbo kumbure twavuga yuko iri muri kantike mu gihe abantu bari biteze ko ushaka kuririmba nk'indirimbo zawe zose zitandukanye inkuru y'urukundo iki zitandukanye byagenze gute nibaza yuko ikintu gikomeye gusumba ibindi byose repertoire turirimba ari ikintu nize repertoire kugira uyipange urasenga hanyuma ikindi nacu ukiyumvira no kuri public ugiye guservingako kubera ko hari igihe ushobora kujana ahantu indirimbo hanyuma uyiririmbye kubera ko ntayo bazi icya kabiri ntibariko barayisoma ugasanga ntibafashijwe nk'uko wari ubishaka bariko bararaba bariko bararorera ukuntu umuziki uriko uravuzwa ariko jewe iyo ngiye kuririmba sico ndaba nifuza yuko mba numva umengo reka ngende uko mwemuyera andongoye repertoire mu kuyipanga sindirimba indirimbo ziryohera abantu ndirimba indirimbo numva ko zizofasha abantu kuko hari umuntu ashobora kuryoherwa atafashijwe ndashaka ko umuntu indirimbo ishaka kumuryohera ntimufashe mbeho biranashobora gukoresha kumufasha ntimuryohere ego cyane gose ni nka kujya umuti mu bisanzwe uriko urabonwa ntuburyoshe nk'aya mazi je ndiko ndahanwa arimwo gaze arabise ntaryoshe mugabo ndayanywa kubera ndayakeneye niko bimeze n'igihe uri mu minister urasenga hanyuma mwemu yari akakurongora akakubwira ati muri iki gihe aba bantu bakeneye iki hari n'igihe uba wumva nawe umengo woririmba iyo ndirimbo mugabo mwemu yari akakurongorera kuririmba iyindi ndirimbo rero nibaza yuko igikomeye siko ndirimba indirimbo zanje igikomeye nuko ndirimba indirimbo mwemu yari amaye kuririmba ego Aimable twamaze kwinjira muri mbega ubuntu consent ni igikorwa wari ufise cyo gushira intuza ya album ya kumugaragaro ni album yagizwe n'indirimbo zitandatu urashaka kutwibutsa mbega nizahe aro mbega ubuntu aracakora Yesu n'umwami bamwakira ishimwe mama n'umuterano ego izo ndimbo zose zivuze iki ubutumwa burimwo bufatiye kuki message ziratandukanye message ni zitatu muri izo ndirimbo zose message yo kwihana message yo kuremesha message yo kuvuga ubukuru bw'Imana ego nka Eden hambavu yaho muri izo ndimbo zose akuzubwira wari umwe mu bari muri public barikora kuri Aimable album yiwe yumvise gute album yiwe iraryo indirimbo zirimwo jewe nijeje nyene ngira ntari ndazizi zose
njyewe muga kuba nagiye muri repetition ya nyuma hariho nk'imwe narinzi ariko indirimbo ziwe zose narazumvirije ni ukuri n'indirimbo ziryoshe ni indirimbo zifasha kandi Aimable vuma yandika neza Aimable wandika neza ni ukuri biva ku Mana uvuze kwandika neza wandika indirimbo neza netse kugomeza kuramwika y'ibigene ndavuga ati ndatari okay turagene yandi indirimbo ziwe zanditse neza yego n'umuziki wazo umeze neza gusa icyo nosaba ni ukuri Aimable arakeneye kuva ngahantu akaduga ku yindi level urumva ndamwipfuriza ko yogera kure kuko sibi ugambere yarigeze kuba nanka kumenyekana indirimbo yanje kimenyekana byaranteye ikibazo ubuzima abantu ukuntu baca gufata ukuntu baca kugira mugubu yandabishimira Imana kumenyekana sibi kumenyekana ni byiza kuko aho tuzogera hose ndabizi yuko tuzatuhageze kubw'izina rya Kristo rero ni byiza ko Aimable nawe yoduga n'ukuri indirimbo ziwe nkumva ziko zaririmbwa mu maeglise atandukanye mu gisagara ca Bujumbura hanze y'igihugu kuko indirimbo ziwe vuma zirimo ubushobozi inyuma yo kuzumviriza avuze yuko ni indirimbo uriko araba abantu baziririmba atandukanye yego abantu public ari ngaho barazizi kuko naje byarantangaje nahageze mbaza umuntu ati none ni indirimbo akaririmba iri mu ndirimbo za album sine kumbona ntose bazizi biratangaje koko yego hambavu yo gukurikirana ibyo bikorwa vyiwe nk'umuririmbyi novuga yuko umaze kwegera hejuru cyane kumusumbya impanuro ushaka kumuhaniza kumbusha guhana abandi ushaka kubafasha icambere numva numubwira nuko ntakwiye gutinya kubera ko ibi bintu turimwo byo kuvuga ubutumwa bwiza duhura n'ama challenge menshi ura n'umuntu akagushwanira kuri Facebook akakwandikira commentaire akaguponda kandi wowe wakoze uko ushoboye kose witanze rero Aimable icyo namubwira nuko itegure guhura n'ibintu byose ibyiza abakubwira neza bakwankuraja n'abakudekuraja ku rwego rwo hejuru hamwe wumva umengo no muri studio ntiwosubirayo ibyo byose mugabo turazi neza ko ijambo ry'Imana rivuga ngo turushishwa kunesha n'uwaduhamagaye kandi ndazi ko Imana ariyo yaguhamagaye kandi niyo yaguhaye ijya message rero nizo kudutsa kugeza ku rundi rugezo ikindi naco nukuri nutinya kugenda gusaba ibiganiro genda usaba ibiganiro hanyuma abantu bakumenye wimenyekanisha ndabizi ko wimenyekanishe kugira ngo aho izina ryawe rizogere n'ibikorwa byawe bihagere ni byiza ko abantu batumenya hanyuma ubutumwa bwacu natwe turiko turatanga bukagera kure Edeni wa kera atandukanye Edeni wowe icatumye uba Edeni ubu ni cyane nibaza ko ndakura ndi muri processes yo gukura jambo ry'Imana rivuga ngo nimushushanye n'ibya kino gihe ariko muhinduke gose amara muhinduke gose le renouvellement de l'intelligence ibyo nabyo biva ku ijambo ry'Imana ndiga ijambo ry'Imana kandi n'imyaka ngirira bigiramwe ndanakumenga uretse kuko nari meze mfise imyaka 17 nisohora indirimbo ijambo siko nabameze ubu mfise imyaka kegarukira umwana ntosaba ati akana kanga nuko niko karirimba indirimbo itekera imigaruko Mana nirobanura ku butoni kwe yego Aimable nkuzenya ngaha mushiki wacu Edeni Banga cyo kutubwira amajambo akomeye wewe wavyakire gute ndamushimiye cyane ndamushimiye rwose uko amajambo aduhaye na bene data abandi ashobora kuba akurikirana mushamba kene tugiye kubikurikiza ego ahamagariye twebwe n'abari kwadukurikirana cyane cyo kino kiganiro kumbure kugushigikira ndetse gushigikira kino gikorwa
uhejeje gushira ahabona nkuzenye album mbega ubuntu mbega ku bwawe niye mpamvu yotuma abako adukukirana bumva bogura iyo flash hama kumbura agashigikira kino gikorwa cawe? Impamvu bwa mbere nuko bomanza kumva ko ari message kanaka bashaka muri izo ndirimbo mbere ko bayigura kumva yuko hari ikintu kanaka bagiye kurondera. Navuze ko zirimo imico itatu, hari idufasha kwegera Imana kwihana, hari idufasha kuko ubuzima tubayeho ubuzima bwa duhura n'utuntu twinshi dutandukanye, hari igihe bishika umuntu gakomereka cyangwa gakomeretswa n'undi muntu kanaka, hari indirimbo zidufasha mu kurema, zidufasha mu kuhagarara, hari n'igihe kandi naho bishika umuntu akisanga akibona nk'umunyamafuti cyane, izo ndirimbo zodufasha ko nanje ziba zimfasha, iz'iwanje n'iz'abandi. Hari n'igihe umuntu aba ashaka guhimbaza, mu guhimbaza n'izo ndirimbo zamufasha mu guhimbaza. Ahajya umuntu azikeneye zisanga hehe, cyangwa umuntu akeneye flash yironka gute? Umuntu akeneye flash yondondera, ashobora kundondera flash ziriho, nciye kuri jewe ndibaze kuri zironka. Iyo kurunda gute yonda yakandika muri commentaire muri kino kiganiro, cyangwa hari uburyo buri place mwasije gushira kugira bikunde ashaka kutora vyoroshe? Uko turi kumwe ni sawa, worondera wewe irepetance bibaze ko kuko ufise nimero y'uwanje woca kwibuka tukavugana nta kibazo. Ego abantu b'Imana, mbere ko tuza kurangiza ikiganiro murumva yuko ndi kumwe na Banga ngaha, ndi kumwe na Aimable, twese hamwe turi mu ntara Rumonge, niho twaje gushikira mwene data Aimable. Ariko mumva yuko hari album yashyize ku mugaragaro yise mbega ubuntu, igizwe n'indirimbo zitandatu. Banga avuze byinshi kuri album, ariko nanje byumvikane yuko murafise murahari ngaho kugira mushaka gushigikira kino gikorwa, mushigikire Aimable kujya mu kumushigikira n'abandi, kugira kumbure izina ry'Imana bandeshigwa hejuru, kugira Kristo yabandanye agira ntiki yamamara. Banga nk'umuntu twagiye bako kukuronka, nitwoga tukubajije mbega muri imisi bikorwa bigeze hehe? Hari abantu usanga batagukurikirana, hari igihe baca bumva umenga gukurikiranye, baca bumva umenga wotunga, ariko twe twifuza gutunga. Hari igihe umuntu kuyibwira umuntu ati genda kwa kunuzenya kuri Banga urabe inkuru y'urukundo, umenga wotupeje gutunga. Abantu bacariho, ariko biri kose byanke bikunde Kristo yaratsinze, kandi byanke bikunde ntashobora kusubiza inyuma. Ariko biri kose kiri naco turazi neza yuko dakekeranye yuko uko bwije Imana igenda ituze abantu bashasha bakoze ko yadukurikirana. Impamvu rero twifuza kumenya mukomeze bana mutwibutsa ati mbega ibikorwa bihari umaya nibi itwo bisanga hehe? Ndagushimiye cyane kuba mbajije. Hanyuma ariko kandi abantu n'ubutunzi abo bantu biyumva yuko umengo nyene badushira ko ako gasabone baduhaye ubutunzi cyangwa bagize partage. Abantu n'ubutunzi murakadushira ko nta kibazo uko mu by'interpretation naco bitwaye. Yego twene important nuko baraba ibikorwa tuko turakora hanyuma bikabafasha. Hanyuma ibikorwa byanje muri iyi minsi ndiko ndakora album nanje, nibaza ko indirimbo zizotangura gusohoka mu mezi nk'atatu ari imbere, hanyuma après ndocangira lancement yazo iyo album. Rero nibaza yuko stay tuned, mugume muri connect. Izoba ari album yitwa Inkuru y'urukundo, izoba igizwe n'indirimbo zitandatu. Harimo n'inkuru y'urukundo. N'inkuru y'urukundo. Ya kabiri ndazivuge zose. Indirimbo ya kabiri gusa kugira tubanyoteze bibaye ngombwa basi. Hari yitwa ninde, hariho yitwa wankuye mu rupfu. Usanga nkiyo ninde woturimba akantu gato yukugira nabandi bariko bavuga bashaka kugira sabone cyangwa subscribe bamwe baraje bakirikana uko umunsi twagiye kuri YouTube tukuzura kazogiye twuzura ibi tubabwira ngo bagira abasabone n'ibikazogire tugira abasubscribers benshi cyane baronko baca vyange kuko umuntu ashaka gusha muri group umuntu ashaka kuja muri group ugasanga iruzuye. Yego nivyo
oya nzobaririmbira Ninde? ubundi muzi Jumega ninde yo muri nuze yo muri televiziyo ego ariko hambavu yaho barashobora kuja kuri YouTube bakandika Eden Banga ego Eden Banga barakurikirana inkuru urukundo kuri Facebook page yanje basha page yanje yabaye block bigenze gute urumva sinzi nyene ikibazo cabaye nabonye bayiblotse bambwiye yuko hari umuntu yashatse kwinjiramo yego rero ubu nagize ntuze yindi stage yitwa Eden Banga mugabo ijya ya kera nikiri page Eden Banga ni konte yanje hanyuma page yitwa Edenic Family mugende muyikurikirane vraiment musubire mu following muze muraba ibikorwa byanje no kuri Instagram ni eden.banga kuri YouTube ni Eden Banga nyene okay jerezo yuko amaze kubitaha mwumvise yuko yahinduye page ya Facebook ni byiza yuko rero na Instagram yarahindutse kubera byari bifatanye na Facebook page yanje rero nukubaha link muri commentaire kugira ngo nibaza yuko umuntu aca baha link muri commentaire kandi munakurikira ikiganiro vraiment nanje ntibamara amaze vraiment ndabise abakunzi benshi barakurikirana baciye kuri NDIHO Gospel TV baciye kuri NDIHO TV ntibamara amaze vraiment duse n'abakunzi ba Aimable ngaha mutumara amazi muri rwa rukundo hose dushikirane kugira bigenze cyane gose hambavu ya album mu mwaka wa 2023 ikintu uri kwasaba Imana uvuga ati nukuri ndazi kama Imana ikinanira mugabo ikintu kuri yagikora ndumva ko vraiment hari indi miryango y'uguru ni cyane kumengo kiba kiri private ico gusa ariko ikintu nasabye Imana kuva uyu mwaka ugitangura numva ashaka kumenya Imana kandi ntayuzi oya sinibaza ko ndabimenya kugeza ushaka kumenya mu buryo bwawe kugira natwe urumva hari igihe twibaza ko tuyizi bigatuma tutakigira n'umwete wo gusoma ijambo ryayo canke gusenga ubwa numva shaka ko Imana iyo nyihishurira ku rundi rugezo basi mvuze kwimenya shaka ko Imana inyihishurira kandi kubera ko nifuza kubera umugisha abandi rero nimba nifuza ko kumenyekanisha Imana bisaba nanje mbanze ndayimenya rero nuko ndi umumisiyonere yego umuvugabutumwa kandi nkaba n'umuririmbyi rero numva ashaka ko Imana isuka muri jewe ukuyimenya no kuyitahura kugira ngo nzogende kuvuga ico nzi apana ico numvise mvuge ico n'experience nayo muri famille canke mu muryango amashimwe hagaze gute amashimwe voice tumeze neza cyane tumeze neza turashima Imana album ni amashimwe voice cyangwa ni Eden kugiciwe oya ni amashimwe voice babikora kuko nibo basanzwe bankurikirana bakurikirana ibikorwa byanje niwo munsi kwandi ngaha ni kubera bavyemeye rero urumva ni ndabashimira cyane igikorwa ariko barakora ulo mama ni mushobora kubibona muga muzobibona album niyasohoka muzobona igikorwa kidasanzwe ariko barakora ubuzima bwacu bwanje yaba n'abandi baririmbyi bose turi kumwe yego mbeko turangiza mubona gute nka Aimable ngaha tumije mu muryango w'amashimwe voice yego habuze iki muravye nani azagatana kire kibura mwabaze mu manager Aimable nibaza nageka tubuze amashimwe voice urabuze mu muryango mbega nk'umuntu waba usanga aje gukenera byo amashimwe voice vyokora nka Aimable bivuye kumbure n'undi muryango urimwo eglise canke handa vyokoroha mugabo nyene nuko buri muryango urafise amategeko hasigaye cyo tubwira manager hagenda nzikaka dukurikirana kugira kuko n'umuntu wa mbere ashikira ingabire atitayeho ngo uyu ni munini cyangwa n'inzo mikiragiriye oya ariko arafatiye kumbure kuco umwe wese Kristo aje muri we yangabire rero nibaza yuko manager naze ko neza ariko dukurikirana arebe kameme kabise nazi ko gufasha nibirahagarara
agere kure ariko hari twakubwira twumve ko d'abord ko nawe uri ku isoko nye cankwe basi uri libre kugira so dusanga ngiye kuvuga ati Aimable tomuke mu mashimwe voice mu nyuma dukubure yego nako navuga ko buri muryango urafise amategeko naho turaba Kristo nako turi na eglise atandukanye ariko yose yubakiye kuri Kristo fise imigenzi ariko yose irubaka bafise ama programa yabo mu gihe programa zabo zizene bivana na programa zabo mbeko turangize reka utwibutse kumbure mbega iyi album hambavu yaho kubipfutsa kuyugwa mu maflash bumvise ko hateza gutukontakta ariko hari indirimbo zigize iyi album ziba ziri kuri YouTube twozisanga ibikorwa kuri YouTube ziriko zimwe ziriko kuri YouTube ariko bitewe na akantu nyene kakanuze kabaye niyo mpamvu narazijyane neza ariko ugiye kuri rugamba ariho ndiko ndakoresha kuri rugamba zimwe ziriko Eden mu kurangiza akajambo kubadukurikiranye akajambo kubakunzi bawe akajambo kubakunzi ba NDIHO Gospel TV no TV nakahe turangize ikiganiro cyane ikintu novuga ndabashimiye cyane kubwa kino kiganiro kano karyo mwaduhaye ko gusura kuganira namwe n'abakunzi bacu hanyuma ikindi naco turi mu kwezi turiko turibuka Pasika rero ndashima Imana cyane ko Yesu yadupfiriye kandi kuba twaramwizeye twadufise ubugingo budashira nibyo gushimira Imana uwo mwami Yesu mukaba mutaramwakira yapfiriye mwebwe umwizere kandi ubuzima bwanyu ntibuzoguma buri kwakunze ndabakunda cyane ko akunda inyeni ya reka tushime cyane kwanya kizaduhaye twifurize kubana mugira ibikorwa vyiza kumbure n'intego nze album thank you Aimable mbere ko turangiza akajambo ushobora guhereza ko kumbure kubadukurikiranye bose turashimira abadukurikiye n'abazodukurikira tubashimiye cyane namwebwe usigaye na vy'Imana bahezagire cyane bose ego kana twifuriza ibikorwa vyiza kumbure vya mbega ubuntu mediator mwakoze cyane ego unyemere kumbure shimire mu gihe mwadukurikiranye murahatandukanye shimire abakunzi ba Banga shimire abakunzi ba Aimable worshiper shimire kandi abakunzi ba NDIHO Gospel TV tutibagena abakunzi ba Muri TV muri rusange abakunzi bindirimbo mpembazamana abakunzi butumwa bwiza bw'ukuri bwa Kristo ndabashimire mwese muherereye twizere ko mubandanya mudukurikirana mubandanye muhezagirwa kumbure ha ibiganiro canke indirimbo tugenda tubashikira canke amakuru atandukanye ya gospel twende tubashikiriza ico tubasaba ni muri bwa bumwe kubandanya mukora partage kugira bigere kure ufise kibazo wandike muri rwa rupfasoni kugira ubazi ico wifuza bigenze cyane gose ngira ngo twayazi ibindi komeye cyane gose nabano bakozi b'Imana gisigaye ndizanza yuko ivyo twaze byafashije hambavu yaho mugiye gukora ikintu cyose kugira nawe ubutumwa bwiza ubushikane kure heshi hashoboka kandi ndashimye cyane gose mugibe byiza mugamwa mubahwe naho butaha bye bye